Man, ndagushimira kubona warampaye umugabo twumvikana dukundana nivyo nari narasengeye. Ngomba mpeze Mtimi biro 30 ariko umugabo biro 70 notora nkatariye. ibintu mu muryango wacu ntibimenyerewe. Arafasha mu iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'igihugu. Twe ntitugisha kubarariza. Kandi kuva ubu mumvireho mbere. Hello bakunzi ba Bishop TV ndabaramutse cyane aho muherereye. Ane niyo kuri micro za Bishop TV nkuko mumenyereye hama sinzi ko mwavyutse neza canke mwiriwe neza bivanye naho muherereye. Ndabaramukije cyane. Hama wotirashika kuri Bishop TV. Nyaruka obanzugire like. S'abonner. Just ugire ko canke subscribe kajya kantu gatukura n'ukuri kave mu telefone yawe kugira ngo uhore uronka ibiganiro neza dukora canke nkora bikoroheye bandanye dukurikirana. Hama nkuko mubibona ndi kumwe n'umushitsi witeka nge tumuha ikaze muri Bishop TV atwidondora. Ari nebita. Sameze neza. Komengo udufyeri ni twinshi cyane. Ya, rero man hafyeri ngira. Kubera wicaranye n'umusore. Kame. Mugabo. Turabe kuri umugani nyereka kuri umugani. Turabe hariya. Nayibaki. So, merci beaucoup. Kumpa ikaze ku mazina nitwa Audace the Classic. Ya nkabandi umukinyi w'amareresi film ya ni navyo nibaze ko byo byanshikanye nga karibu kuri Bishop TV turakwakiriye. Bakunzi ba Bishop TV aho muri mumfashe kwakira umushitsi witeka. Ego hama Audace the Classic. Abatakuzi Audace bamumenye baba. Bamumenyere kuki canke kubiki ibintu ukora kugira ngo bidondore neza kugira ngo bakumenye. Okay nibaza yuko ahanini impava nshira agisa kuri ibinyene sanzwe nkora bijanye na film ariko uretse ivyo umuntu agira ibintu vyinshi bigize ubuzima bwiwe. Rero nkuko uvuze Audace the Classic urashobora gutahura ko ari umukinyi w'amareresi n'umujene yitahuye akora ivyo kwiyungunganya ibina biriya abankeneye amadetail ndibaza urashobora kuzoba nk'akanimero inyuma y'iki kiganiro hama ndababwire vyinshi mu byo nkora ariko hanini uyu munsi naje kubayagira kubijanye na filme uretse ko hari n'ibindi nyene bitandukanye sanzwe nkora mu buzima busanzwe. Yes. Ego tubwiye kuri umukinyi w'amareresi mbega ufise team yitwa gute mugira ngo bakurondere kuri YouTube channel ya? Okay, right. Bakunzi ba Bishop TV ndibazana ari nabanyoteje sivyo? Ndabibona hariya muratubwira muri commentaire. So nukuvuga ibikorwa vyanje ari navyo vya team dusanzwe turi kumwe bo sinzi ko no yitwa team reka mvuge platform bica kuri chaîne ya YouTube yitwa Gold Africa TV. Actuellement niho hariko haraca ibikorwa dusanzwe dukora vya film. Yes. Abakozi ba Bishop TV munyaruke mugire subscribe mushigikire kuri Gold Africa TV. Bega ko bagire subscribe n'ibindi byose bitegereza mugira mu bandanye mu mukurikirana. Bega yuko menyereye nka jewe kuko filime zawe nakunda kuzikurikirana. Hari ukuntu nabona ubwa mbere ari Gold movie team ariko ubu ni Gold Africa TV. Ni giki cyatumye muhindura Okay, bo nukuvuga nkuko yajeje kubivuga ubwa mbere twatanguye turi kuri Gold Movies team hama twebwe dufise indoto yo kuba ikintu kinini gishoboka kuko hari aba motivator bakunda kuvuga ngo bikwiye yuko limite zawe zibikirere. Rero natwe twaravuze nti reka tubanze turabe uko twoshobora guhindura tuva kuri Gold Movies team tuja kuri Gold Africa TV. Intumbero nyamukuru yatumye tubikora ni kugira ngo twagure ibikorwa vyacu. Ndibaza bariko barumviriza uvuze ati Gold Movies team
ikintu kidomina kiri centre novuga nka mokre irimwo harimo ico ca movie nayo ijanye n'amafilme movie habaye mu Congereza filme ni mu Gifaransa ni reresi mu Kirundi rero ubwa mbere twafocusinga cyane twashira aksa ku mafilme ariko ubu kuba twimukiye kuri Gold Africa TV novuga ko hagiye kuba impinduka uretse ko twebwe dusanzwe tugenda systematically no kuvuga kwanza twarahinduye izina urazi n'umwana mu kuvuka babanza bakamwita akazina hama kakabarera ariko acagenda arakurirako ubiryo zina niryo twifuza kuzoshikirako kuri za ndoto zacu tube ca kintu gikomeye entre leta turacacisha ko y'amafilme court métrage long métrage bakubitiyeyo barashobora kuzibona iziko zirabikora hama rero turase n'iyindi migambi rero twipfuza yo kuzokora nyene kugira ngo ibikorwa vyaguke. Mbega itubwiye court métrage canke long métrage twokumva iki bomenye iki nibiki ko bamenye filme comedy canke sinzi botahura iki muri ayo majambo? Okay, no kuvuga tuvuze court métrage tukavuga na long métrage. First of all uravyumva ikintu kiri court ni nakajambo k'igifaransa kibari kigufi. Lo naco kibari ikintu kirekire cyangwa kinini rero twebwe tuvuga turagira court métrage tukagira na long métrage c'est par rapport y'ikiringo umwanya imara izi za court métrage ziba ari film zimara umwanya muto ziri condense ubutumwa mutanga wa buri condense mu mwanya muto ariko long métrage uriyagura ukava novuga ukinjira en profondeur mu muzi w'ikintu kerekana histoire yo yatanguriye niyiherera nta muntu aheza ngo asigarana akanyota ati mbega hajya kumengo hari akantu ntabona nuko niko bimeze itandukaniro nyamukuru. Mbega ko kare mwari God Movies Team ubu naho mukaba muri Gold Africa Team mbega mwoba mufise abantu mukorana ari team canke iyo hageze ko mukora ibikorwa ari nka hall kanaka murashobora kuinvita uwo ari we wese ayishoboye mugakorana? Okay, ico ni kibazo ciza cyane no kuvuga nkuko nabivuze yuko twagize Gold Africa TV kugira ngo dushobore kwiyagura twagure n'ibikorwa vyacu twebwe kuntu dusanzwe dukora novuga ko ari nka platform turafise base turafise ukuntu twatanguye hariho abantu twatanguranye novuga nk'aba permanent sinokwirwa ndavuga ngo ni aba cyangwa banganuku gusa abadukurikirana nabo ndiko ndatumirira abakunzi ba Beach Up TV bamaze kuba n'abakunzi biwacu sivyo rero no kuvuga bagiye boca babibona bajya bose babona mu mareresi atandukanye tumaze gukina nabo turi kumwe dusanzwe tugumana ariko muri systeme twifuza gukoramwo umuntu wese ashoboye tuzomuha ikaze cyangwa arahawe ikaze azana neza impano ziwe diversite nizo nguvu zacu rero no kuvuga ngo hazogera igihe tuza turakinana n'abandi baba basanzwe bakina ayandi mareresi bacisha ku mashene yabo n'ibindi kugira ngo dushobore kugera gukomeza gushira habona za mpano zacu twiteze imbere duteze imbere n'igihugu kirushirizeho guma kigira visibility mu makungu nuko niko bimeze ariko kandi ico ntokwibagira hariho n'abandi usanga bataragera kure cyane novuga nabo nyene bivanye naho tuzoba tugeze turipfuza kubaha amahirwe nabo baronke platform bashobora gucisha ibikorwa byabo baba bafite talamu kandi hatandukanye nk'indirimbo zitandukanye izihimbaza Imana n'izindi zisanzwe ibyo byose turashobora kubishira mu byo tuzokora n'ibindi bazoza baragenda babibona uko umwanya uzoza urahaca. Nashimire mufise icyumviro cyiza ko mufise icyumviro cyo kuduza n'abariko barakora bifuza kugera gushika ku ntambwe nziza. Bega muri iyo timu yanyu canke muri uwo mugwi wanyu mukinana murakunda muhura muravye canke film uko mubikora ivyo vya filme byanyu ni ingorane izihe mukunda guhura nazo iyo mugiye nko kuri terra sinzi ko muja kuri terra canke yo mu kazi kanye? Ok, merci beaucoup. No kuvuga muri aka kazi dukora ka filme
kari mu buzi bufise ama challenge menshi cyangwa ama difficulty menshi cyane cyane iyo tugiye kuri terrain. Urashobora kugenda ugahura n'intambamyi yaho ugiye gukorera, ni ibintu mengo hariho bamwe batarabitahura, ntibamenye yuko ugiye gukora ibikorwa bizotanga ubutumwa ushobora kwigisha muri societe, ugaca usanga babifata ukundi ko musanyimba mwari mwipfuza gukorera nko mwiki kibanza ugasanga ntimwemerewe kugikoreramwo, cyangwa bigafata umwanya munini muri ko murasaba uko mwogikoreramwo. Ababizi barabiza bakina amafilme bo kongera yandi makomantere hariya, hama murashobora kandi guhura n'ibibazo bijanye n'ibikoresho, mukagerayo ugasanga bimwe biriko birabagora, cyangwa ugasanga environnement muri ko murakoreramwo kwa kutabitahura, abantu bamwe baguma bacamo bashaka kuvyitamo, abandi bayogora, ni byinshi cyane. Urumva duhura n'ibitugora byinshi, ariko kandi uko ari umuhamagaro tuba tuzi niyo turiko turaja, turagerageza kuguma duhanze amaso ya vision kugira dushobore kubandanya tuja imbere. Ico nciyumviro ciza umva batanguye akazi nta gushira hasi, ni kumenya ko habamwe ibigoye canke nivyoroshe umuntu agashika ku ciyumviro nyamukuru afise. Hama nihe ntumbero mwebwe mushira imbere aho mwifuza kugera muravye aho filme y'ubu y'iki gihe igeze mu Burundi? Bona kuvuga intumbero y'iwacu ahanini novuga yuko isanzwe ihurikiye nko mu civugo cacu. N'utujambo turi mu Congereza mugabo ntitugoye cyane ko waciye ku ntebe y'ishuri, ni educate, entertain and empower. Ni kuvuga turipfuza kwigisha tukagira n'imyidagaduro mugabo kandi tugakomeza n'abandi. Rero no kuvuga ivision yacu nko muri filme ahanini twifuza kwigisha, message yacu yigisha muri societe gwaruka abakuze mu mitandukanye kuko dukina ivyo mu buzima busanzwe. Ndabatumirira nko kuja kuraba filme Umukenyezi kuri GOLD Africa TV, muca mubona harimo inyigisho ikomeye. Rero hambavu y'ivyo ibi tubikora nka entrepreneuria, tuvuge ko turiko turiyungunganya. Rero turipfuza kugera aho twiteza imbere imiryango, twiteza imbere n'urundi gwaruka, ndetse n'igihugu dushobore kugihesha isura nziza, nka kurya usanga abandi bakina amafilme cyangwa bafise impano zitandukanye ku isi bahurumbirwa. Natwe rero turashobora kubikora bigatuma igihugu cacu gikomeza kumenyekana biciye mu mpano z'ugwaruka cibarutse. Icyumviro cyiza cyane. Mbega yuko ivya filme bigoye munini wo kubitegura, umuntu akicara akandika. Nk'akarorero nk'abaririmbyi barafise umuntu bisu, nk'umuririmbyi usanga afise umuntu amwinspira mu kugira ngo uko nawe ashobore gukora ibikorwa vyiwe. Namwe ivyo birabashikira mu mufise bo nk'icirore ngira ngo niko nobivuga, abo mwihweza mu kugira ngo mukore ibikorwa byanyu neza. Abo twovuga nk'icitegererezo cyangwa se aba role model ku bumva Icongereza, sometimes birashika. Sinzi abandi bakunda kuvuga ngo nta gishasha munsi y'izuba, mugabo hari ikintu bita innovation. Twebwe si twe dutanguye gukina filme, uko biri kose nawe urashobora kuba wakuze uraba filme, sivyo? Rero hari amafilme asanzwe ahari akorwa n'abaha mu gihugu, ibihugu bibanyi, ndetse n'ayakorwa mu makungu. Twe muri rusangi ntitwovuga ngo tugenda ngo kwigira ngo kuri naka cyangwe uriya. Icambere twigira muri twebwe, motere dukorerako ni impano dufise muri twebwe. Ikigeretse ko turagerageza rero no gukopera n'abandi. Burya iyo uri mu kintu ni vyiza iyo ugiye uriyenforma hamukamenya n'abandi uko bariko barabikora, ibi naho bigeze, ya mpano yawe ukayasosya na information, nivyo biheza bikadukomeza. Rero sinovuga nti tubikora nkuko nyene twenyene. Iyo hari abandi bashoboye turabakurikirana mu Burundi, hari abandi bakinyi b'amafilme babikora neza. Ndibaza tuvuze nka Fanira Vina benshi baramuzi, ndakunda no kumutanga akarorero kenshi, nawe ngira urashobora kuba umuzi.
Okay, sawa. Haba n'abandi nk'aba Amede, ba Sabasi, ba Abel Nduwayo, ni benshi bari mu gisata ca filime, aba basami. Rero na twebwe turiko turakora mugabo twifuza ko ibikorwa byacu byoba limite ngo naha mu gihugu gusa, twifuza ko tubisohokana no mu makungu tubigeze kure. Mbega uravye aho filime muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi urugero igeze uhereye mu kare hambere ngira ngo na sinzi banye n'igihe mwatanguye gukina kibanza gishimishije ewana ico kintu ni ikintu dukenguruka cyane turavye aho filime yahereye tukaraba naho igeze ubu pour le moment kabisa igeze haryoshe igeze haryoshe kubera iki bwa mbere byari bigoye ko umuntu yo kwicara agateramira ku filime y'umurundi akayimarako iminota 10 ni hamwe yugurura agacavako aho sindavuga 30 minutes ariko ubu aho bigeze turabibona filime irashobora kuba ari nk'iyisaha umuntu akayiraba akayimara hariho n'izirenza iyi filime yitwa inkuru y'inkuba ya Amede entreta Amede aho uherereye hose respect ndakugiriye publicité imara amasaha 3 irimo inyigisho imeze neza cyane yarayisize ko abantu barayiraba bisa amavyuzi meza kweri rero ico gica gitanga icizere muri twebwe tugeze no ku bikorwa by'iwacu nk'iyo filime duheruka gushirako yitwa Umukenyezi ntumirira n'utarayibona agende kuri Gold Africa TV ayirabe asige ko like comment ataragira sabone ayigire ni filime ishikana isaha n'iminota mike ariko turavye urugero rw'abamaze kuyiraba mu kiringo kitarashika n'ukwezi turabona yuko tuvyishimiye kuho tugeze rero bisigura ko hariho revolution abantu mindset irikirahinduka batahura yuko filime ishobora kuba ica mu butumwa bukomeye bwigisha mu kibano ariko kandi yuko ari nakazi mu bundi ico nico gikomeye cyane rero turabishima ariko razi nta vyera ngo de ivyo tutarashobora gushikako turacyabikeneye cyane kandi ni navyo tunyotewe cyane tuvuge nk'abantu botahura vya filime bakaza kudushigikira muze ku investisa guys babandi bakunda bamwe mukunda vuga ngo ico ni ikintu ciza cyane novuga nti bagishiremo effort dushigikira impano cyane cyane filime ni waja ku investisa muri filime ntuzohomba abafise ibyo bikoresho babizane dukore abafise uburyo bazane kugira ngo dushobore gutanga uburyo inyigisho z'akanovera kandi na ya image meza harabaza bakagira ama commentaire ngo ama image ngo ntameze neza ngo ubu ngo biriko biraza ntibazisira ko tugira rero baze tuje hamwe mu gifaransa bavuga ngo dushobore gushika kuri image ya bya bindi twipfuza nimba duhurumbira ivyo kuri novela nuko bicaye barafata umwanya barashira mu buryo natwe ivyo byose tubisizemo nta kabuza kabisa tuzogera aho twipfuza filime igatera imbere nko mu bindi bihugu ugasanga iri ku mashene yandi yo hanze sinzi barayirorera neza hama tugaruke gatonye ku kibazo sinzi ngireka ducange mu bundi buzima navuga ko nk'ubu nyene tuvugana niko ndashira inguvu mu vya filme ariko kubera ko tuba twaraciye no mu bundi buzima byo twita ama background twaraciye ku mashure cyangwe dufise n'izindi esprit zo kwiyungunganya kugira ngo dushobore gutera imbere urazi mu Kirundi bavuga ngo nta mugabo aronderera hamwe rero turakora ibi vya industry ya filme ibi vyo ku ma social media ariko at the same time hari n'ibindi bikorwa dukora byo kwiyungunganya
ama business atandukanye ababa babikeneye bashobora kuzondondera inbox nkababwira aho nsanze nkorera. Hama kandi hariho n'ubundi bumenyi butandukanye tugenda dutanga. Murabizi muri iki gihe harakenerwa cyane ko tuza turagenda, nimba uzi nk'ururimi nk'akarorero, nimba uzi icyongereza genda ucigisha abandi, nimba uzi production genda uyigisha abandi. Rero natwe hariho ama training center amwe tugenda dukorana kugira ngo tuze turagenda ubumenyi butandukanye dufise tubusangiza ugwaruka cyane cyane rushobore kugira kwiyubaka, kuko ivyo ukora ubu cyangwa ivyo wiga ubu biragufasha muri kazoza. Rero ivyo byose turabikora, n'ibindi bitandukanye ngira bizogenda biza bijanye n'ibisata bitandukanye ariko muri make novuga nti niyo byoshika ukaba uri muri ivyo by'amashuri umuntu aba yararize, ni vyiza kuraba ingene ikintu cyose gishobora guhindura ubuzima bw'iwawe positively wocashosha ukagikora. Mbega vyoba bikorohera kuja gukina amafilime ko uzi bikora umwanya muremure canke nimba ari umwanditsi wa filime ya Gold Africa TV? Okay. Biratwara umwanya muremure ariko bavuga ati akagumye bagumako, kandi ikintu iyo wakigiye mu gikunze kijya twita passion. Ijya passion ni yigupushinga kuguma moving forward ukaja imbere nubwo biba bigoye. Rero biranyorohera umwanya wose, ikintu cyose ndagiha umwanya wacu. Nk'ubu urabona tuko turakora ikiganiro kuri Beach Up TV, no kuvuga navuze nti this time reka ngende nkora iki kiganiro, uwundi mwanya nimba ari nka 14 tuvuge cyangwa usanga bivanye, ndashobora kuvuga ati nzoba nsi yindi programme. Rero ngenda ndabifatanya nk'uko ni kesyo yo kwiprograma. Hama ikindi waruvuze ibijanye n'abanditsi ba filime zacu zica kuri Gold Africa TV, navuga nti twe turi special kuki hari imigwi imwe usanga nk'umwanditsi ari umwe rudende, ariko twebwe uzoje kuri chaîne yacu zoraba izo twahereye ko hariho kuri mu rukundo, iyo yanditswe n'umwigeme yitwa Eliane, ugende urabe yindi hariho yitwa Ishapfu, urabe zitwa Munguranka, zandicuza. Izo zose nka nyinshi novuga zigenda zandikwa n'abatandukanye, abitwa ba Egide baranditse, ba Claude, muri rusangi na jewe Odas the Classic naranditse. Ugiye ukaraba filime ugacuza urarabana hariya haba handitse story script, ucubona umwanditsi. Inde yanditse filime Mukenyezi? Yanditswe n'umu brother yitwa Claude. Uyu Claude rero cyangwa se novuga uyu mwanditsi w'iyi filime mu kuyandika yabaye inspiré n'ibibera muri society nkuko twebwe dusanzwe ariko tubikora. Hama turayiyaga ko turavuga ati ku butumwa burimwo ni vyiza yuko bwoshobora gupasa. Rero nabwo ntumirira abakunzi ba Gold Africa TV kuja kuraba bayirabe bayihezirimo ubutumwa bukomeye muri iyo filime. Hanini niyo message twatanze kw'amabwire asambura atubaka. Rero umuntu wese yaba uwubatse yaba utarubaka akavuga ati nifuza kugira urugo rwiza, anyarukireyo azobona inyigisho yotuma abona imyitwarire myiza ibereye mu rugo n'iyindi yo kwirinda. Cyusigiye abakunzi ba Bishop TV n'aba Gold Africa TV, tugiye kubazanira ibikorwa moto show, ntimuzokwidoga ku maseri kubiki hazosha kabisa.